Muy buenas tardes Mwiriwe neza a todos los que están conectados a través del mwese satélite abihuje Amazonas natwe biciye kuri o satelite ya internet. Amazonas cyangwa kuri internet en diferentes lugares muri mu bibanza y también bitandukanye acá en byongeye Puerto kandi Rico, no ngaha muri Puerto Rico allá en Guatemala, abari hariya muri Guatemala en la congregación Ciudad Guatemala, la mu congregación que ikoraniro mu pastorea el gisagara cya reverendo Eduardo Guatemala Kubur, ikoraniro en donde se riyobowe na encuentra el Revera misionero Eduard Miguel Bermúdez Kubur Marín ahari y todos los missionnaire Miguel ministros y Bermúdez hermanos Marine n'abakozi de b'Imana bose na diferentes bene data lugares de bo mu Guatemala bibanza y bitandukanye también byo muri Guatemala de los diferentes lugares de hamwe Centroamérica n'abo mu bibanza bitandukanye byo muri también de Amerika yo algunos hagati países n'abo mu bindi que bihugu han viajado a estas kanaka actividades bakoze urugendo baja mu que está ivyo llevando a bikorane cabo el misionero ibyo Miguel ariko arakoresha Bermúdez Marín umukwizabutumwa Miguel Bermúdez en este fin de Marine semana, mw'iyi mpera y'iyi ndwi hoy viernes 6 de uyu munsi octubre wa de este año gatanu zitandatu 2023, z'ukw'icumi umwaka y w'ibihumbi na también el día de mirongo ibiri na gatatu no ku y munsi el w'ejo domingo, naho mbere no ku en munsi donde también w'Imana estará aho naho nyene allí el azoba misionero ari Miguel ngaho Bermúdez Marín. umukwizabutumwa Miguel Bermúdez Marine. Que Dios les bendiga grandemente Ese Imana yobahezagira a todos cyane y en mwese esta ocasión kandi mwaka nos kanya permita Imana itwemerere kubona este tema iki cigwa que tenemos para hoy, dufise cy'uyu munsi nuevas de gran gozo amakuru primera y meza segunda y'umunezero venida de mwinshi ku kuza kwa mbere no kuza Fue kwa kabiri predicado kwa el Kristo viernes bwavuzwe kwa 24 gatanu de mirongo ibiri na abril zine z'ukwa de kane 2009 mu bihumbi en bibiri Topo n'icenda Chico, muri Topo Chico Nuevo León, México. Nuevo León muri Mexique Y buscamos en el Evangelio según San Lucas, turondere mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka que es la escritura que él leyó allí, icyo nicyo cyanditsweho yasomye verso capítulo 2, ikigabane cya kabiri verso 8 al 14. umurongo w'umunani kugeza ku Quiero w'icumi na leer kane esta porción ndagomba gusoma aka gace para que anoten allí kugira ngo mwandike ngaho en lo que él allí dibujó y ibyo escribió. yacapuye ngaha n'ibyo O dibujó yanditse más ko bien. cyangwa Dice, había ahubwo ibyo pastores, yacapuye haravuga hati capítulo 2 kagabane cya kabiri del umurongo Evangelio w'umunani según San mu butumwa Lucas, bwiza verso bwanditswe na 8. Luka Había pastores muri en iyo la ntara misma región hari abungere que velaban y barara mu guardaban las gahinga vigilias de la baraririye noche umukuku sobre sus w'intungwa rebaños. zabo Y aquí se les presentó un umumarayika w'umwami ángel Imana del Señor ahagarara y iruhande dibujó una yabo estrella de aho David. yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi Y la gloria del Señor ubwiza los rodeó de bw'umwami resplandor bubakayanganira y ijya tuvieron n'ino gran temor. bategwa n'ubwoba Pero el bwinshi ángel les dijo, umumarayika no temáis, arababwira ati ntacyo porque aquí mutinya os doy umve nuevas de gran gozo, ndababarira que ubutumwa será para todo bwiza el pueblo, bw'akanyamuneza kenshi que os ha kazoba ku nacido bwoko hoy bwanyu en la bwose ciudad de David uyu munsi umukiza bavukiye mu Salvador, gisagara cya Dawidi que es Cristo el Señor. niwe Kristo Y umwami dibujó una estrella de David también. yaracapuye ko kandi inyenyeri ya Dawidi Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un iki nicyo pesebre. kimenyamenya cyanyu murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe ko impuzu y'uruyoya ajyamitswe mu bwato bw'inka uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti icyubahiro nikibe ku Mana hasumba ijuru no mu isi amahoro abe mu binezerererwa amakuru meza y'umunezero mwinshi Y segunda ku venida kuza de kwa Cristo. mbere no kuza kwa Pueden kabiri tomar kwa asiento, Kristo por favor. murashobora gufata ibyicaro byanyu Nos dice en el mensaje, turabwirwa mu butumwa el que conoce el tiempo, bwiswe ngo uwuzi igihe que fue predicado bwavuzwe el 15 de septiembre de 15 1998 z'ukw'icyenda mu gihumbi en magana El cyenda mirongo Salvador. icyenda n'umunani muri Nos dice Salvador nuestro hermano William, mwene data William en el aratubwira tiempo en ati que Jesús nació, igihe Yesu yavuka hubo unos pastores harabayeho que con sus abungere ovejas estaban velando, vigilando, bari bacunze cuidando las intama vigilias de la zabo noche, baziraririye cuidando mu a bihe sus by'umuteramyi by'ijoro Ahora vean, baraririye intama zabo estaban en vigilancia, murabona bari bagabye despiertos aquellos baraririye pastores, bari maso y abo bungere recibieron al arcángel kandi Gabriel barakiriye con su umumarayika poderoso mukuru ejército Gaburiyeli cantando hamwe n'ingabo y ziwe z'ububasha anunciándoles ziriko las ziraririmba buenas nuevas de la zitangaza venida del amakuru Mesías, ariko aratangaza amakuru allá meza en y'ukuza Belén kwa de Mesiya Judea, hariya i Betelehemu en un y'i Yudaya establo, allá hari en mu un pesebre, ruhongore
allí encontrarían al Mesías. aho bari kuhasanga Es el mesiya. escrito que leímos hace poco. Icyo nicyo O sea, no cyanditswe hace mucho de twasomye vuba, Gabriel. nta gihe kinini giheze twasomye ku bivuga kuri comandando gaburiyeli, ese coro. ingene yatanze frente yariko araririmba iyo de ndirimbo ari esos imbere ángeles. y'abo bamarayika. Ese escrito que él hizo allí referente a el arcángel Gabriel. Ku cyanditswe yavuze kijyanye n'umumarayika mukuru Miren en la gaburiyeli, página nimurabe ku rupapuro 18 rwa 18 del compendio de ángeles. mu butumwa bwegeranirijwemo ibivuga ku Folleto de bamarayika, extractos ni mu gace del tema ángeles. mu En gace la página ikigwa cyitwa ngo abamarayika, 18 ku rupapuro rwa nos dice- 18 haratubwira hati: Si tomaremos un viaje en esta noche hacia el cielo, hamwe dukoze me urugendo encontrará mw'iri con el joro padre tukajya Abraham. mu ijuru ngahura na Le sogokuruza dijera, aburahamu, Abraham, nomubaza ¿cuál es nti la cosa más gloriosa aburahamu, que jamás mbega has ikintu conocido? cy'ubwiza wewe wigeze ¿Cuál kumenya es ni la cosa ikihe? más esencial Ni que jamás ikihe kintu has cy'ingirakamaro conocido? cyane wewe woba warigeze kumenya kibaho? Abraham me diría, aburahamu la vida yombarira eterna. ati n'ubugingo Escribe budashira. allí la vida eterna. Yaranditse ko ngaho ngo Entonces ubugingo tomaríamos budashira. otro viaje y Twakora urundi nuevamente rugendo iríamos, bundi bushyashya, llegaríamos con el tukagenda arcángel, tugashika ahari con el gran umumarayika arcángel mukuru Gabriel, ahambaye gaburiyeli, el cual es el mensajero del ari we pacto ari intumwa para la gente y'isezerano judía, ku bantu y está b'abayuda, parado a la diestra de kandi Dios. ahagaze iburyo bw'Imana. Escribe Gabriel a la Yaranditse ko diestra ngo de Dios, gaburiyeli iburyo una de bw'Imana las órdenes más altas de ángeles en el ni cielo. uwo mu rugero rukomeye cyane rw'abamarayika Yo le bari diría, mu ijuru. Nomubaza nti eres un gaburiyeli, ángel poderoso, wari umumarayika eres w'inkomezi, amado de Dios, uri y umukundwa has estado w'Imana, aquí por tiempo incalculable. wamye ngaho ibihe umuntu atoshobora conozca guharura. todo con respecto al kumbure cielo, urazi ibintu byose donde cada bijyanye cosa n'ibyo está mu ubicada, ijuru, aho ikintu por cyose cuanto eres cyashyizwe, uno de los kuko ángeles wowe a la uri diestra umwe mu de Dios. bamarayika bari iburyo Y bw'Imana, conoces todos los kandi secretos del urazi cielo. amabanga yose y'ijuru. Tocaste la trompeta en la Waravuga iti primera nzamba venida mu del kuza Señor, kwa mbere k'umwami, del Señor Jesús. umwami Yesu. Anunciaste su primera venida Waratangaje ukuza y kwe kwa anunciarás mbere, kandi su segunda venida. uzonatangaza no Por kuza lo kwe kwa tanto, debe kabiri. ser Nuko un rero hombre o un utegerezwa ángel kuba uri poderoso. umuntu cyangwa umumarayika w'inkomezi. Y ahí debajo de Aho Gabriel a la munsi diestra ya de Dios, gaburiyeli iburyo escribe, bw'Imana yaranditse ko ngo, anunció, luego escribe trompeta, yaratangaje, hanyuma arandika ko y ngo luego inzamba, escribe hanyuma anuncia la arandika ko ngo segunda venida de Cristo. aratangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Te quiero hacer esta pregunta. Ndagomba En kukubaza todos iki los kibazo. tesoros de Dios, Mu ¿cuál es butunzi la cosa bwose más tremenda bw'Imana que has ni hallado ikihe en kintu todos tus gikomeye tesoros? cyane wabonye kiri mu Puedo bwo ver a butunzi Gabriel bwawe interesándose bwose? en una forma muy Ushobora atenta kubona y diciendo, gaburiyeli ahagurutse "Lo más grande yitonze que he hallado buke entre buke, los tesoros de akavuga Dios, ati ikintu gikomeye desde cyane que nabonye mu me butunzi creó a mí, bw'Imana uhereye es la igihe vida." iyo yandema ni ubugingo. Escribe la vida eterna. Yaranditse ko ngo Dios ubugingo me hizo para budashira. que pudiese vivir Imana eternamente por la yarandemye eternidad. kugira ngo nshobore kubaho ibihe Y la vida es lo bidashira, más grande kandi que hay. ubugingo nicyo kintu gihambaye Pero cyane vea, kibaho. Aquí el hermano Branham Rero nos dice, murabona ngaha muri data Branham aratubwira Gabriel ko anunció gaburiyeli la yatangaje primera venida ukuza kwa mbere del Señor k'umwami, y kandi dice, anunciarás aravuga ati su uzonatangaza segunda venida. no kuza kwe kwa kabiri. En el libro de citas también Mu gitabo está. cy'imirongo naho Allí nyene esa porción. ako gace uwo murongo Si la urimo quieren tener muba también mugomba para que kuba mufise naho nyene kugira ngo la tengan. muwushiremwo. La 33, umurongo wa mirongo está itatu por na las primeras gatatu páginas ahí, ni ku mpapuro za mbere, dice, párrafo umurongo 282, w'amajana abiri na mirongo inani na kabiri. dice, y parado allí Haravuga ati, estaba un ángel, aho el hari hahagaze poderoso Gabriel. umumarayika gaburiyeli Él es un w'inkomezi, mensajero a los judíos. we n'intumwa ku bayahudi. Recuerden, Gabriel anunció la Mwibuke primera gaburiyeli venida de yaratangaje Cristo. ukuza kwa mbere El kwa ángel Kristo. Gabriel Umumarayika anunciará gaburiyeli la segunda venida de azotangaza Cristo. ukuza kwa La kabiri Biblia kwa lo dijo así. Kristo. Bibiliya uko niko yabivuze. Y escribe allí Gabriel, es Yaranditse ko igual, ngaha ngo anuncia gaburiyeli la bingana segunda venida de Cristo. aratangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Sigue diciendo nuestro hermano William. Mandata biriya marabandanya avuga ati, Y algunas personas kandi abantu bamwe quizás pensarían, kumbure bo kwibaza bati ni yo estoy byiza, esperando la venida del Mesías. jewe ndarindiriye ukuza kwa cuando él Mesiya, llegue, kandi Él niyashika estará predicando we azoba así ariko aravuga y así. ubutumwa nk'uku n'uku. Pero miren,
ariko Cuando nimurabe llegó, igihe yashika o sea, cuando llegó el ni ukuvuga cumplimiento del igihe Mesías, hashika ugushyitswa kwa cuando llegó mesiya estaba llorando, igihe yashika quizás en el pesebre. yariko araririra Todo kumbure depende mu en qué ruhongore parte, byose en qué tiempo, bivana en qué n'igice icyo etapa ari de la cyo vida del n'igihe icyo ari Mesías cyo n'intambwe iyo ari yo la y'ubuzima persona bwa lo iba a mesiya encontrar. aho umuntu yari kumusanga. Unos lo pueden encontrar desde que nació. bamwe barashobora kumubona uhereye Lo que dice akivuka. acá, dice, fueron Ibyo avuga ngaha bienaventurados los que aravuze pudieron ati ver al Mesías babaye desde su llegada abanyamahirwe aquí en carne abashoboye humana a la kubona tierra. mesiya uhereye agishika ngaha mu mubiri fueron w'inyama María, ngaha ku isi. José, abo babaye y aquellos mariya pastores yosefu y los magos n'ababungere después, n'ababamajusi 2 años más o hanyuma menos después de su haheze nacimiento, imyaka ibiri y amaze así por el kuvuka estilo, n'abandi muy pocas personas abantu pudieron bake ver cyane al Mesías barashoboye kubona desde su mesiya llegada a la tierra. uhereye ku gushika kwiwe ku isi. En el mensaje por qué tuvieron que mu ser butumwa pastores, bwiswe ngo ni kubera ko ivyategerejwe kuba allí ku nos bungere. relata el hermano Branham aha Mendata Branham aratubwira en la página 6, ku rupapuro rwa 6 en donde nos dice: aho atubwira y hay una gran lección kandi hariho que quizás ikigwa gikomeye alguna vez yo kumbure deseo igihe poder kimwe traer a nifuza Tucson ko de noshobora aquellas madres kuzana muri hebreas Tucson dando a luz kuri wa a baba aquellos infantes, b'abavyeyi b'abaheburayo cuando ella bariko temía, baravyara cuando ella b'abana gemía igihe en bo los baba dolores de bariko parto del baranihishwa infante, n'ibise byo ella kuramukwa decía el nombre del bebé. uwo yaca avuga Eso izina ry'uwo mwana posicionalmente lo ponía en kandi la kumbure tierra prometida, ivyo vyamushira su mu tribu. gihugu cy'isezerano umuryango wiwe. Y escribe al lado el nombre yaranditse ko del ku bebé. ruhande ngo izina ry'uruhinja ry'uruyoya. La gran cosa, ikintu toda la palabra de gikomeye Dios concuerda ijambo ryose correctamente ry'imana junta. rirahura Si no neza concuerda junta, entonces ridahuye no es la ridahuriranye palabra de Dios neza rero que está ntiryoba mal ari puesta. ijambo ry'imana Son ryoba tus ryashyizwe ahantu pensamientos que nabi están mal puestos a la n'ibyiyumviro palabra. byawe biba Todo byabaye concuerda bibi junto. ku ijambo ariko byose birahurirana neza n'ibyiyumviro byawe bitaba Ahora byahuje neza n'ijambo ariko bihuje neza byose birahurirana neza. Como esas rero nimurabe ingene madres hebreas aba bamama ababyeyi abagore b'abaheburayo allí, hariya ellas decían ubu baravuga el nombre del bebé izina ry'uruyoya ry'uwo mwana cuando nacían, igihe yabavutse y eso lo ponían, kandi rero lo ibyo ponía posicionalmente en la tierra prometida, o sea, en su tribu. vyamushira mu gihugu cy'isezerano Él ni nos ukuvuga leyó mu también muryango este w'uwo mensaje. mwana yaradusomeye kandi no mu ubu butumwa Que vamos a escuchar aribwo tuza kumva hoy, uyu munsi. y quiero leer este parrafito ndagomba gusoma aka gace Para- gatoya kugira ngo y leer allí lo que él escribió. nje nsoma ngaho ibyo yanditse ko Dice página urupapuro rw'amajana 368 del libro de los 338 mu Hechos. gitabo cy'ibimatanijwe Dice, haravuga hati por eso nosotros también icyo estamos nicyo en gituma angustias. natwe turi mu La novia está en mubabaro angustia para umugeni dar a luz ari a mu Cristo Jesús. maganya kugira ngo avyare Kristo Todo está en Yesu angustia, byose gimiendo, biri mu maganya biriko porque biraniha algo está a punto kuko de hariho acontecer. ikintu kigira kibe Y este sexto sello kandi iki kimatanijwe cya da lugar a gatandatu todo eso. nicyo kizana gitanga ibyo hermano, byose mwene será un data tiempo cuando kizoba ari acontecerán igihe todos los terremotos, aho hazoba za nyamugigima las zose estrellas caerán del inyenyeri cielo, zizokuragurika zive habrá ku ijuru erupciones volcánicas, hazobaho ibirunga y en biturike eso la tierra se renovará. muri ivyo rero isi La izongerwa lava nshasha volcánica, la lava umunyota volcánica brotará w'ibirunga del centro de la tierra uzova y entonces se mu nda regará y'isi por todos rero lados mientras la uzovomera tierra ibibanza byose igihe isi izoba iriko irazunguruka gira. Y allí él escribe: aho yaranditse ko ngo la novia con dolores umugeni de parto es afise igual. ibise byo El kuramukwa sexto sello bingana da ikimatanijwe lugar cya a gatandatu eso, nicyo coma, gitanga kiza o sea, n'ibyo coma, agakwabo al parto. okuvyara Y en el mensaje, no mu butumwa bwiswe Dios es su propio intérprete
Imana niyo itangira insiguro ijambo ryayo. Haratubwira ku rupapuro rwa 21. Pueblo, estamos nosotros esperando por el Hijo Mw'abantu prometido. twebwe turarindiriye umwana yasezeranye. Levante su mano. Nimukirize amaboko yanyu. Que es simiente de Abraham por Mbega estar en mwebwe Cristo. muri uruvyaro rwa Aburahamu kubwo kuba muri Kristo. Nimukirize amaboko yanyu. Rero muri uruvyaro rwa Aburahamu niwakira ikimenyetso cyawe. Ikimenyetso ntikiri hariya i Babuloni, nta nubwo kiri hariya mu isi yabo mu madini, kiri ngaha hagati muri mwebwe, muri abatari muri kwa kuzazanirwa kuri hariya muri ya madidani ari hariya. Nimubyizere. Aha yaranditse ko ngo ikimenyetso, kandi ikimenyetso buri gihe ni umuvugishwa n'Imana. Y en esa misma página kuri abajo urupapuro nyene dice, hepfo ahora sí, el haravuga Dios de ati Abraham rero levantó a nimba Jesucristo de los Imana ya Aburahamu muertos, y yarazuye ese Yesu Jesús Kristo ikamukura prometió mu la misma bapfuye, señal dada a Abraham, kandi Yesu akaba la yarasezeranye que el ángel, ikimenyetso quien fue cyahawe Dios en Aburahamu, carne humana, icyo hizo umumarayika delante ari de we yabaye Abraham, Imana mu mubiri justamente w'umuntu antes yakoreye imbere ya de Aburahamu, la llegada del Hijo neza prometido. imbere y'ugushika k'umwana Jesús w'isezerano. dijo Yesu que la yaravuze misma cosa ko ikintu tomaría lugar nk'icyo nyene hoy. cobaye uyu munsi. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano Aha William, rero mwenda tabiri yambara abantu yavuga es que la ati gente ati ni kuvuga ko pensaba abantu que el Mesías bibaza ko Mesiya vendría en tal forma yari kuza mu buryo que vendría en un kanaka, platillo volador, ko yari kuza en mu un carro de gikarayi fuego. kiguruka Y cyangwa mu algunos mukogote quizás w'umuriro. pensarían que ya Bamwe vendría kumbure grande. baribaza ko yari kuza ari Otros, umuntu akuze, si pensaban que abandi vendría pequeño, nimba baribaza no ko yari kuza ari umwana, comprendían cómo vendría. ariko ntibatahura ingene Pero yari las promesas de kuza. las profecías Ariko decían isezerano que vendría por ry'ubuvugishwa medio de una ryavuga ko virgen yari kuza y byawe nacería en n'inkumi, Belén de Judea. akavukira i Por lo Betelehemu tanto, y'Iyudaya. sería un hombre Nuko rero yari que kuba ari viviría umuntu aquí en la tierra, yari kuba ngaha ku isi, naciendo aquí en la tierra, avukiye ngaha ku isi, criándose en la tierra, akarererwa ku isi, comiendo de las comidas que se comían agafungura allí ku mfungurwa y zaribwa trabajando ngaho, como trabajaban las demás akaba ariko personas. arakora nk'uko n'abandi Por eso bantu vino a ser bakora. un Icyo gituma carpintero allí yabaye en umubaji Nazaret. wa hariya i Nazareti. Luego que de Belén de Judea pasaron a Hanyuma Egipto, y de bamaze Egipto kuva i Betelehemu pasaron a y'Iyudaya Nazaret. bagiye muri De Egiputa, acuerdo hama como Dios bagaruka i guió a Nazareti. José. Mwibuke ingene Imana yayoboye Ahora, Yosefu Dios guió ikamurongora. a José, vean, Rero Imana yararongoye a Yosefu través del arcángel Gabriel. biciye mu mumarayika mukuru Gaburiyeli. Lo guió. Le Yaramuyoboye, apareció yaramwiyeretse nuevamente, luego de que le bundi bushyashya, apareció primero yari yamaze kumwiyereka ubwa mbere en la primera ocasión ku nshuro ya mbere, en donde le dijo, aho yamubwiye toma ati a María tu hitana mujer, Mariya umugore porque lo que wawe, está engendrado en ella del Espíritu kuko Santo uwavutse y ahí kuri comenzó we a guiarle. n'uwabyawe na mwemu yera. Aho rero yatanguye en sueños, kumuyobora, y le dijo, hanyuma "Llévate, yaramwiyeretse sácalo de mu aquí, ndoto, aramubwira ati porque kura están umwana buscando ngaha para kuko matarlo". bariko baramurondera ngo Toda la bamwice. trayectoria de ese niño Urugendo rwose uwo Dios mwana estaba yaciyemwo, en la escena Imana yari cuidándolo, ihari guardándolo, iriko iramurinda imuzigama, para que así kugira ngo tuviera esa trayectoria gutyo ace mw'urwo rugendo antes de comenzar su ministerio. imbere y'uko atangura ubukozi Aún bwiwe. esa trayectoria Mbere fue guardado. no mw'urwo rugendo naho yarazigamwe ararindwa, Y cuando estaba en el ministerio, kandi igihe yari amaze gushika mu cada bukozi, vez que nimurabe vemos en la buri gihe escritura uko tubona mu que trataban byanditswe, de agarrarlo aho para bagerageza despeñarlo, kumufata decía que kugira él ngo se metía bamuterere entre medio de ellos. mu manga, bivuga yuko ¿Cómo we lo hacía? yafyuka hagati Ya muri bo. él tenía la forma Mbega de yabigenza gute? desaparecerse, Yari afite uburyo bw'ingenanyika, pero luego cuando llegó el tiempo ariko hanyuma igihe kigeze en donde él tenía que cumplir el aho propósito por yategerezwa el cual gushitsa ihangiro había sido enviado, ryari ryatumye arungikwa, ya allí Aho. cuando apareció esa multitud igihe hashika rya sinzi para ry'abantu prenderle, kugira ngo bamufate, porque ya Judas kuko aho Yuda llevaba un tiempito ahí yari amaze agahe ngaho buscando esa ariko ararondera oportunidad para ayo mahirwe y'ingene yomugurisha yomutanga. él sabía su vida, We yari azi ibijyanye n'ubuzima Él sabía bwiwe, yari azi dónde estaba, aho yari ari, él sabía todo de Jesús. yari azi byose ku bijyanye na Yesu. Y luego que Kandi él le dijo, lo que hanyuma vas a hacer, hazlo. amaze kumubwira ati pronto. ibyo ukwiye gukora bikore vuba, Lo más bikore pronto, n'ingoga. Ya Niko luego yavuze.
hanyuma rero haraciyemo agahe ngaho aho we yagerageje kurondera uburyo bingana mutanga. Rero murabona Yuda yaribaza ati ariko nimba uyu muntu ati kuyu muntu inshuro nyinshi yagiye ararokoka cyangwa we nyine ubwiwe akikiza, n'ubu ntibyo bibitandukanye. Rero kubera ko we yarabereye maso ibindi bintu acunze amafaranga, we yavuga ati biraza kuba ibintu byoroshye kuri we kubacika. Igihe hari haje abo bantu bose, abo basirikare n'abo bantu kumufata, nta nkeka ati we araza guca abasiga. Ariko kandi murabona yari kubikora, ariko igihe hari hashyitse umwanya w'uko ashyitse igikorwa cyari cyamuzanye, ibyo ntiyabikoze. Ni ukuvuga Imana yarabyemeye, ntibyabaye kubera ko bo bamufashe kandi kubera bamenye ko Yuda yari yababwiye aho yari ari ibyo byose. Oya, Imana ibyo niyo yabyemeye kugira ngo hashyitswe ibyanditswe. Gutyo rero abameze nk'uko barahari, aho ibyo byose byisubiramwo, bararondera uburyo bashyitse icyo gice cya Yuda ingene kizogenda kirashyitswa mu mwuzuro muri iki gihe kuri abo bateye ibitugu ubutumwa, umurimo, integuro y'Imana yo muri iki gihe cya nyuma, kandi naho batobikora mu buryo bugaragara nko mu gikorwa Yuda yakoze, aricyo nabo nyene bokora. Rero barishyira nabo nyene mw'icyo kibanza nk'icyo, barabamba ijambo ari byo mu 63 mwenda Tabaranamu mu butumwa yise ngo ndarega ndagiriza ururunganwe. Aho yavuze ko Kristo yabambwe ku nshuro igira kabiri, baramubambye. Hanyuma murabona ko mu 68 mu 78 mwenda William yaravuze ko hariya iyo yagiye muri Tucson naho nyene harabayeho ukubambwa. Rero murabona ingene byo byose bigenda birashushanya byerekana ibyobaye ukubamba, kandi ibyo Mose yarabyononye ko integuro y'Imana igihe yakubita rwa rutare ku nshuro igira kabiri. Rero ko kwari kuzoba ukubamba ko mu buryo bw'impemu, aho bivugwa ko bazurugota, bafate nabi, bavuga ibintu byose bigwanya ugushyitswa kukuza k'umwami, kandi bobaye bariko barakora rero nka bimwe Yuda nawe yakora. Yuda yarakoze kiriya gikorwa. Rero murabona ingene Imana yabyemeye, kuko ni kubera Imana ibyo yabyemeye, kuko we yaravuga ati nta n'umwe ashobora kunyaka ubuzima. Yari umuntu yamaze kuragwa mu mwuzuro, ibyo byabaye nyuma yo kuva ku musozi wo guhindurirwa. Yaravuze ati ndabutanga ubuzima bwanjye nkongera nkabwisubiza. Nimurabe hariho escrito que también habíamos leído, icyanditswe kandi twigeze gusoma ko dukoze ku bijyanye n'iki gice, ko tubivuze ko ibijyanye n'iki gice, en donde nuestro hermano William había escrito, naho mwendata William yari yaranditse ko nta muyobozi n'umwe w'umunyedini yavugishijwe ngo avuge, kuvugishwa no kuvuga. Nta n'umwe yigeze avuga ko yari gupfa inyuma y'iminsi 3 agaheza akazuka. Nta murongozi n'umwe w'umunyedini yari yarigeze kuvuga ibyo uretse Yesu wenyine. Kandi na Mose na Eli ibyashuri Yohana 11 nicyo kindi kiremwa muntu ha estado diciendo eso, kimaze igihe kiriko kiravuga ivyo, porque llegará el momento que hazogera umwanya aho que termine esa labor, inyuma yaho abarangije ico gikorwa, en la cual
como él Aho escribió que nadie podía tocar a nk'uko Moisés yigeze hasta que kwandika ati culminara nta su labor. n'umwe yari gushobora gukora kuri Mose atararangiza igikorwa ciwe. En ese momento uwo nadie nawe me nyene quita muri la uwo vida. mwanya azoshobora Yo la kuvuga pongo ati por nta mí n'umwe mismo ashobora para kunya ku buzima volverla a ndabutanga ndavyigomeye kugira ngo nongere ndanabwisubize. Y se estará repitiendo nuevamente rero bundi bushasha hazoba hariko harisubiramwo ngaho esa crucifixión kwa kubamba, y por la televisión kandi y todos biciye los ku medios, mbonesha kure no mu bundi buryo bwose bw'itumatumanako ry'amakuru. ese gozo de las naciones Hazobaho umunezero, ibihugu binezerwe, porque amahanga ya habían anezerwe, eliminado kuko a ese bazovuga que bati atormentaba, bazoba como dice Apocalipsis bavuga 11. yuko bamukuyeho uwo yatoneka isi nk'uko bivugwa Pero mu Vyahishuri vean Yohana que 11. aparentemente Ariko el murabona ko ministerio de Jesús biboneka yuko umenga ubukozi bwa Yesu comienza biboneka yuko umenga con gozo y alegría. bwatanguranye Lo cual umunezero n'ibyishimo. Decía, buenas de gran gozo, Haravuzwe ngo amakuru y'umunezero mwinshi. que fue la escritura, la porción que leímos. Icyo nicyo gisomwa twasomye. Dice gloria en las alturas Haravuga ngo Imana y en la tierra paz, ishimwe buena voluntad para con los ahasumba hombres. vyose, amahoro ku bantu, amahoro n'umunezero ku bantu bose. Todo esa alabanza y coro, Kandi rero amashimwe yose n'indirimbo Y al n'ivyo final- byose nivyo vyabaye. terminar ese ministerio como terminó. Ariko mu nyuma Aparentemente, ubwo bukozi burangira nk'uko Había comenzado el bwarangiye. ministerio con Biboneka yuko alegría, ubukozi bwari bwatanguranye n'umunezero buenas n'ibyishimo n'amakuru y meza, termina ariko el ministerio ubukozi de la manera que burangira kumwe terminó. bwarangira. Pero era la victoria y era el Ariko gozo yari más intsinzi, grande wari uwo munezero ukomeye que cyane había ocurrido allí wari en la cruz del wabereye Calvario. ngaho wabereye hariya ku musaraba i Karuvariyo, Y así kandi se estará cumpliendo uko niko también bizoba biriko biranashyitswa vyongeye con Apocalipsis ku 11. Vyahishuri Yohana 11. Ahora, dice, de acuerdo como Dios guió a José, aravuga ati ahora uko Imana Cristo nos yayoboye enseña Yosefu, rero Kristo que todos estemos vigilando. aratwigisha ko twese Y twoba eso es una tugavye turi enseñanza maso. para la iglesia de Hari izo Jesucristo n'inyigisho desde ku el ishengero rya Yesu tiempo de su Kristo nacimiento, zo guhera mu allá en gihe el cyo aposento kuvuka alto, kwiwe hasta hariya este mu tiempo cyumba cyo final. hejuru kugeza no mu iki gihe cya nyuma. La iglesia de Jesucristo Ishengero rya Yesu ha Kristo sido ordenada, ha sido establecida en la tierra, ryarashyizweho rishyirwa ku aquí en isi medio de los seres aha humanos, hagati mu biremwa y le ha abantu, sido ordenado a la kandi iglesia ishengero con todos sus miembros que estén ryarategetswe vigilando. n'abarigize bose ko buba bagavye, kandi buri mumarayika ntumwa yategerejwe kuba ari maso agavye, yategerejwe kuba ari kumwe n'umugwi wiwe bagabiye ukuza kwa kabiri kwa Kristo, bari maso kubwo kuza k'umwana w'umuntu. Ariko Kristo avuga ko n'abamarayika nabo batazi igihe kuzobera, igihe hazobera umunsi n'isaha. Ibyo biri muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 24. Byongeye kandi na 25. Ariko reka tujye mu kigabane cya 24 muri Matayo mutagatifu. Esto fue después aho hari inyuma que entró ahí ya en hanyuma parábolas aho yari yamaze kwinjira mu migani, a hablar. aho yaciye yinjira ku byo kuvuga Vean imigani. el verso Nimurabe ku murongo 35 dice: Wa el cielo y la tierra 35 pasarán, haravuga pero mis hati, palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie ijuru sabe, n'isi bizorangira ni ariko aun los amajambo ángeles yanjye de los ntacyo cielos, azoba, ariko uwo sino munsi solo mi cyangwa iyo Padre. saha ntawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana Ahí no w'Imana le había atari sido data gusa. todavía Murabona ngaha revelado a Jesús. ntibyari bwahishurirwe Yesu. En el 25 también, No ku murongo wa 25 naho nyene, no mu kigabane cya 25 naho nyene, Marcos también, no muri 25 Mariko es del verso 13. 25 murongo
Velad pues porque no sabéis el día ni Matayo la mirongo hora ibiri en na que el Hijo del gatanu Hombre umurongo wa cumi na ha de venir. gatatu. Por eso él Nuko dice mwami desde el día de mugavye kuko Pentecostés, mutazi umunsi cyangwa isaha umwana w'umuntu todos azozirako. estaban supuestos a estar vigilando Nicyo gituma avuga ati guhera ku munsi wa Pentekote bose bategerezwa de la kuba venida del bagavye Señor. kubwo gushyitswa kukuza k'umwami. lo cual leímos en estos días, Ibyo twarabisomye muri iyi minsi. esa escritura de Apocalipsis 3, Cyanditswe cyo mu byashuri Yohana 3 donde nos habla de su venida. ahatubwira kukuza kwiwe. Marcos 13, Mariko 13 32 dice, 32 haravuga hati pero de aquel día y de la hora ariko uwo nadie munsi sabe, cyangwa iyo ni saha aun los ntawe ángeles ubizi niyo que boba están en el abamarayika bo mu cielo, ni el ijuru Hijo, cyangwa umwana ni el Hijo, w'Imana. Murabona ni sino umwana el Padre. nawe atari data gusa. mirad, Mwiyubare mube velad y orad, maso musenge porque no sabéis kuko cuándo mutazi será el tiempo. igihe bizoshikira. Y ahí dibuja una estrella de aho David, yaracapuye ku inyenyeri abajo ya la Dawidi pirámide hepfo y ahacapura las piramide n'ibihe by'ishengero. en el mensaje Nuevas de Gran Mu Gozo butumwa para todo el bwiswe ngo pueblo, amakuru y'umunezero mwinshi ku predicado bantu 25 bose de bwavuye diciembre 25 del z'ukwi 2011, 12 mu 2011 aquí en Calle, Puerto aha Rico, muri Kayeye dice, Puerto Rico aravuga ahora ati siendo que todas estas rero cosas kubera que ko ibi sucedieron bintu byose para el cumplimiento de la byabaye primera mu venida guswa de kukuza Cristo kwa mbere fueron kwa tan Kristo sencillas, kubera ko byabaye ibintu biciye ¿cómo bugufi será cyane, para mbega la segunda venida de bizogenda Cristo? gute kukuza kwa kabiri kwa Será Kristo? todo sencillo Byose también. bizoba biciye bugufi naho Y nyene, en alguna ocasión vamos kandi a mu ver mwanya todo ese kanaka misterio. tuzobona iryo banga Pero yo ryose. creo que será Ariko ndizeye bajo ko la tercera etapa, hazoba ari mu en gukwegwa el kwa gatatu, cumplimiento de la gran mu carpa gushyitswa ku catedral, ihema rinini de la visión katedrale, de la gran carpa iyerekwa ry'ihema rinini catedral, en katedrale, donde habrá un pueblo aho hazoba hariho creyente en ihanga Cristo, ryizeye Kristo colocado en la edad ryashyizwe mu gihe correspondiente a nuestro tiempo, gihwanye n'igihe que cyacu. no es la edad luterana, Icyo ni si igihe cya wesleyana, Luteri ni cyangwa cya pentecostal, Wesley cyangwa es la edad de la cy'abapentekote, piedra angular, kizoba ari igihe la edad cy'ibuye de rikomeza oro imfuruka, igihe de cya la iglesia del zahabu Señor. cy'ishengero Vean que ya ry'umwami. Murabona ko cuando esto se igihe esté dando a conocer, ibyo biba biriko biramenyekanishwa, ya me está indicando él que aha we yariko aratubwira sería atwereka una carpa ko catedral. hoba yari mu ihema rinini katedrale, kandi sería en la etapa hoba yari de mu edad de piedra ntambuko angular, y'igihe cy'ibuye y rikomeza un imfuruka, pueblo que ya estaría ahí. hakaba n'ihanga ryobaye rimaze kuba riri ngaho. O sea que no podía ser Ni antes, ukuvuga ko bitari gushobora en la kuba etapa de imbere la yaho dispensación de la gracia. mu ntambwe y'ikiringo cy'ubuntu, porque kuko donde Dios estaría cumpliendo su venida aho Imana sería yobaye en iriko la etapa irashyikiriza de ukuza piedra angular. kwayo, ho byobereye mu ntambwe y'ibuye rikomeza imfuruka, La edad de oro de la iglesia igihe del cya zahabu Señor, cy'ishengero ry'umwami, la edad de la adopción igihe de cy'ukuragirwamo todos los mu hijos e mwuzuro hijas de Dios. kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa Esperamos que b'Imana. en el proyecto de la visión de la Turiteze carpa ko mu sea mugambi tanta w'iyerekwa la colaboración del ry'ihema pueblo, ko que en bizoba algún momento bikomeye se diga, ugufashanya kw'abantu, ya es suficiente. ku buryo hazogera umwanya aho A lo bavuga mejor bati será kugeza ubu cuando se birahagije. diga, Kumbure ya es bizoba igihe hazovugwa hati ubu Ya tenemos birakwiye, que irnos. ubu No dutegerezwa que vaya a kugenda. terminarse en el momento Si que nos ukuvuga vamos a ir, yuko bizorangira muri sino uwo que mwanya como tuzoba también tugira hay tugende, muchos, ahubwo habrá kandi muchos gastos, hazobaho luz, uburyo agua, buzokoreshwa teléfono, bwinshi, bwa pago de umuyagankuba, terrenos, y así por el amatelefone, estilo. kurira Siempre ikibanza habrá gastos, n'ibindi. Buri pero gihe será el pueblo hazobaho que tiene la amafaranga promesa de akenerwa, transformación ariko y rizoba ari rapto, ihanga rifite el que estará isezerano ryo trabajando guhindurwa en no ese proyecto kuzamurwa, divino, niryo hanga en rizoba donde la ririko gloria de rirakora Dios muri iyo nteguro va a ser y'Imana, manifestada. aho ubwiza bw'Imana buzogaragarira. cuando dice Ni ukuvuga aravuga que no es ati que se vaya a decir ati si ukuvuga ko que hazovugwa ya ngo basta kugeza ubu birakwiye Ya ibyo no mwahora aporta más. muterera ntimwongere guterera ibindi, y que sea cuando se acabe de hacer todas las labores de la ati construcción. si igihe hazoba harangiye gukorwa ibikorwa todos byose los byo kubaka n'utundi tuntu tw'ito Más bien n'ito, ahubwo Porque hay gastos también de luz, de agua, pago de hazobandanya terreno, habaho todas esas cosas. n'amafaranga arihwa, Las umuyaga cuales nkuba, conllevan amazi n'ibyo bindi bintu byose. Esa ayuda Ibyo del nabyo pueblo nyine birimwo mwuko guterera Tiene todo kw'abantu corazón, aribo n'umutima aportan wabo para wose sostener wose baterera el lugar. kugira ngo bashyigikire bafashe Y icyo ya ahí, kibanza. Sí, luego Aho rero de que ya Dios cumpla
inyuma y'aho Imana iba yashikije ibintu byose itegerezwa gushitsa mu ihema nini katedrale, aho rero hazogera umwanya aho atakindi kintu kizosabwa cyo guterera, kuko hazoba hageze ko tugenda. Icyo nicyo gice rero aho hashyitswa mu mwuzure ibyo kuvuga ngo birahagije ntimwongere guterera ibindi, atari ku bijyanye no kubaka, ahubwo kubera ko rizobandanya ririko rirakora, hakazoba habandanya hakenerwa amafaranga. Rero mw'icyo gice abantu bobandanije bariko barafasha kugira ngo bashyigikire bafashe icyo kibanza. Rero hagaheza hakagira umwanya aho bivugwa ngo ubu rero mugarukirize ngaho, ubu rero tugende. Aravuga ati nk'uko ubwiza bw'Imana bwinjiye mu ihema Mose yubatse, kandi nk'uko ubwiza bw'Imana bwinjiye mu ngoro Salomo yubatse, ubwiza bw'Imana buzokwinjira mu gushika kw'iyerekwa ry'ihema, buzokwinjira mu ishingiro ry'Umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro yo mu buryo bw'impemu ya Kristo, aho iyo ngoro izokwegurirwa Imana, umwuzuro w'Imana uhinjire, umwuzuro wa Kristo hamwe no kugaragara, kandi ukugaragara kwiwe kuzoba kubangikanywe n'ibyabereye mu gihe cya Mose, n'ukwegurirwa Imana kw'ihema n'ibyabereye mu gihe cya Salomo, n'ukwegurira Imana ingoro Salomo yubatse. Uko byongeye niko bizoba mu gushitsa kw'iyerekwa ry'ihema. Twarabonye ko inkingi y'umuriro iyerekwa Revera William Branham yaronse, inkingi y'umuriro yarinjiye mu iryo hema rinini katedrale, hanyuma ija mu kumba gatoya k'imbaho akabonywe na Revera William Branham. Rero hari ibintu byinshi by'ido n'ido biboneka cyane bw'uwo mugambi w'Imana no mu kibanza Imana yatoranije uhereye isi itararemwa, kugira ngo hashyikirizwe iyerekwa ry'ihema. Aho niho rizohagurutswa, hazoboneka iyerekwa ry'ihema ryahindutse ukuri, nta nkeka. Hazobaho abantu bazogwanya uwo mugambi w'Imana, nk'uko buri gihe bamye bahaba mu bihe byarenganye. Buri gihe hariho abantu badakora ikintu na kimwe kandi ntibagombe ko n'abandi bokora. Buri gihe hariho abantu bemera bagakoreshwa n'umubi. Abo buri gihe bama bariko uwo yama ariko aragwanya integuro y'Imana, ariko abizeye bazoba bashikamye mu kwizera Kristo n'integuro y'Imana yose ihwanye n'iki gihe, mu gihe gihwanye n'iki gihe cyacu. Namurabe mu butumwa ubwo twigeze gusomamo bwiswe ngo Imana niyo musiguzi w'ijambo ryayo, niyo itangira insiguro ijambo ryayo. Mwene Data Branham aratubwira ati ku rupapuro rwa 14 aravuga ati, él dijo, yo te visitaré. Yo yaravuze ati nzokugendera. Aho kuri jewe yarahaciye umurongo, aho avuga ngo jewe nzokugendera. Jewe yaraciye ku murongo, araca ku muzingi. Ven ese pronombre personal, iryo jambo ngo jewe bihwanye n'isezerano. Iyo yari Imana. Sara yaravuze, mbega jewe umugore w'imyaka 100 n'umwami wanjye Aburahamu nawe akaba ashaje, yararenze igihe cy'ubuzima bw'ugwaruka rw'abantu bakiri bato. Yaravuze ati, mbega nzosubira kumwifuza? Ibyo bintu ntibyoshoboka. Uwo muntu, Imana mu mubiri w'umuntu, yaravuze iti, ni kubera iki Sara atwenza agakekeranya kuri ibi bintu, kandi Sara yari mu ihema inyuma yiwe. Rero nimwitegereze murabe nimba ubwo atari bwa bukozi nyene ubwo Yesu Kristo nawe yagize. We yararaba ku isinzi ry'abantu akabona ibyiyumviro byabo. Matayo 9:4 yarabwiye Petero uwo yari we. Iryo aramubwira n'izina rya se iryo ari ryo, Yohana 1:42. Kandi yarabwiye Natanayeli umurongo wa 47 na wa mugore hamwe kw'iriba, igihe yaramubwiye ati mutwe
kunywa 4 del 6 al Yohana 39. 4:6 Ella kugeza dijo, kuri ¿cómo tú siendo 39. judío me pides a mí de uwo beber? mugore yaramubwiye ati Que soy wowe kuri mujer umuyuda samaritana. bigenze gute ngo Porque usaba los amazi judíos yo no se kunywa tratan ndi con los umunyasamariyakazi kuko abayuda Ve, ntibagiranira llama a tu marido y ven imigenderanire n'abanyasamariya Ella dijo, ati no hamagara tengo marido. umugabo genda uhamagara Él le umugabo dijo, wawe bien aze has ngaha dicho, aramubwira ati porque nta 5 mugabo has tenido. mfise ati ubivuze neza Ella kuko dijo, waragize Señor, abagabo batanu aramubwira ati mushinga nta utuburungu Fíjese dutatu la diferencia entre ella nimurabe iryo tandukaniro y aquellos sacerdotes ryari de ese ryabaye día. hagati y'uwo mugore Ese n'aba baherezi concilio bo kuri uwo viviendo munsi en el fulgor ihuriro rikuru de otro ry'amadini día, ryari ribaye los cuales dijeron, mu gukanya ko mu wundi munsi este es del diablo. bo baravuze bati ivyo Ellos vy'uwo biva tenían que kuri darle sekibi alguna clase de contestación a su bo congregación bategerezwa guha inyishu porque kanaka ellos amakoraniro requerían eso. yabo kuko bo ivyo barabibasaba Ven barabasaba ko bobaha inyishu Ellos tenían que darle murabona ko cuenta bo al grupo, bategerezwa kwishura iyo migwi umugwi tener un juicio desde los púlpitos bagaheza bagacirwa urubanza guhera quién era él. ku gicaniro bakereka abantu uwo yari we y bagaca urubanza bari ku gicaniro bakereka Ellos abantu desde los púlpitos uwo yari we ya rero bo estaban crucificando bari ku bicaniro Señor, y bari luego bamaze kuba bari lo ko cumplieron barabamba físicamente. umwami hanyuma baranabishitsa mu buryo bufadika porque el grupo que estaba allí, la kuko congregación, umugwi wari uri ngaho amakoraniro estaban yabo esperando qué decía el pastor, baba de, barindiriye icyo umwungere wabo yobabwira de quién era Jesús. babwire yesu uwo yari we Y ellos dijeron, ese rero es el bo diablo. baravuze bati uriya ni sekibi Ellos tenían que darle alguna clase de bo bategezwa contestación a su guha inyishu congregación kanaka porque ellos ikoraniro requerían eso. ryabo kuko Porque ryarabibasaba dijo, esa pobre ni mujercita kubera ko uriya que mugore tenía wewe esa simiente w'umukene predestinada yari mu posada en rubyaro su urubuto corazón, rwatoranijwe ruri mu mutima ella había estado wiwe agotada y cansada we de todas las yari cosas, yarageramiwe ararushwa había visto. n'ibintu byose yari yarabonye descorazonada. Ella se había ido a las calles biramubabaza como mu una mutima prostituta. yari yaragendagenze Pero mu cuando ibarabara vio nk'amaraya y ariko oyó esto, dijo, igihe yabona Señor, akumva ivyo yaravuze ati Paréceme que eres profeta. mushingana umenga wewe uri umuvugishwa n'imana Nosotros no hemos tenido uno por 400 twebwe años. haheze Pero imyaka nos amajana ane ha tutagize dicho que cuando umuvugishwa venga el Mesías, ariko twarabwiwe ko estas mesiya cosas son niyaza las que él hará. ko ibyo bintu ari byo azokora Oh, vaya. orara Esa simiente yaciendo allí urwo rubuto rwari rusanzwe ruri Saltó a la ngaho rwaciye rumera ¿Por qué? rugira ubuzima kubera no iki necesitaba ninguna interpretación. ntiyarakeneye izindi siguro na Jesús zimwe dijo, yesu yaravuze Yo soy ati ndiwe el que habla contigo. nije ndiko ndavugana Yo nawe soy lo- aho kuri ndiwe canke ndiho esas palabras. yaraciye Yo ku soy el que habla muzingi contigo. aracako imirongo ati ni jewe Y ndiwe al lado escribe, ni jewe ndiko ndavugana nawe Yo soy. ku ruhande yaranditse ko ngo ndiwe canke ndiho Eso tampoco necesitaba interpretación. ivyo navyo nyene ntivyari bikeneye izindi siguro Ahora miren, rero nimurabe solamente una partecita voy a... murabe agace ya que gatoya gusa ngira tocamos eso allí, kuko tuvuze kuri ibi ngaha que él escribe yo soy, aho yanditse ngo ndiwe canke ndiho en el, no sé si se puede usar la... sinzi ko hoshobora Miren gukoreshwa un momentito aquí para que vean algo. rindire akanya gatoya kugira ngo murabe ikintu Así como dukoreshe gutya iki kibaho en un lugar, mu kibanza kimwe no vamos a colocarlo, si es solamente lo que vamos a mostrar aquí. tuvyerekana ariko tugira Solamente tuvyerekanire a ngaha esa parte. gusa twerekana ako gace gusa Mira a ver si te enfoca aquí raba ko kamera woyitumbereza ngaha porque él kuko uwe en varios lugares, mu bibanza bitandukanye cuando nos habla, solamente vamos a igihe hablar atubwira una pequeña reseña aquí de tugira twerekana ikintu gitoya gusa ese yo soy.
cy'uyo ndiho cyangwa ndiwe. Miren, y esta me trae justamente la que ibyo binzanye neza la que dice aha esa havuga parte. iki gice O la que escribe y esa partecita la podemos colocar. aka gace turashobora kugashiramo También. ko, Pero esta solamente una parte voy ariko a escribir donde aka él, n'agace gatoya gusa ngira nandikaho we. miren, en el Y, Nimurabe ye y'ikigiriki ye he W, we H, he, él en varios mensajes nos we mu ha butumwa dicho que hay butandukanye una dualidad yaratubwiye ahí. ko harimo ibintu bibiri ngaha, Y en una parte kandi mu gice kimwe está el yo hariho y en la otra parte está el soy. we hama ngo ndi, ni ukuvuga ndiwe cyangwa ndiho. Rero ni El yo soy. ye he we he, ndiho cyangwa ndiwe. Y colocan eso Rero con ivyo yabisize Éxodo capítulo hamwe 3, no kuvayo ikigabane cya gatatu verso 10 umurongo w'icumi en adelante. ukabandanya Desde el verso guhera 1, ku murongo wa mbere, ariko pero miren el verso nimurabe ku murongo 7 y 8 para ir w'indwi leyéndolo. n'uw'umunani kugira ngo tugende turabisoma. Miren verso 7, dijo nimurabe luego Jehová, umurongo w'indwi, bien he uhoraho visto la aramubarira aflicción ati ni ukuri de mi abantu banje pueblo bari muri Egiputa, nabonye amarushwa barimwo, que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus numvise exactores gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, uko nzi imibabaro y yabo, he descendido para kandi librarlos. manukanye Y no escribe kubarokora. Apocalipsis Aho 10, yaranditse ko del 1 ibyahishwe al hana 11. 10 rimwe kugeza kuri 11, Y dibujo una estrella de David. acapurako n'inyenyeri ya Dawidi. Y he descendido para librarlos de la kandi mano manukanywe de no los kubarokora egipcios, mbakure mu y maboko sacarlos de aquella y'abanyegiputa, tierra, una buena mbadugane tierra, mbakure muri tierra icyo buena gihugu, y ancha, bajyane mu tierra que gihugu fluye cyiza leche y cyagutse miel, gitemba amata a los n'ubuki, lugares del Cananeo, kibamwo del Eteo, abanyakanani del n'abaheti Amorreo, del n'abamori Fereceo, n'abaferizi del Ebeo y del n'abahiwi Jebuseo. n'abayebusi. El clamor pues de los hijos de Israel, y ahí en el clamor ugutaka kw'abana pues, ba de los hijos de Isirayeli, Israel, ahí en la parte de arriba, aho kugutaka kw'abana ba Isirayeli ku gice Escribe cyo hejuru yaranditse ko Apocalipsis 8, ibyahishuriwe Yohana 8, verso 3 umurongo al 5, wa gatatu kugeza ku wa en donde gatanu. nos dice otro Ariho ángel vino de hatubwira hati entonces y se paró haza ante el umumarayika altar wundi con un ahagarara ku incensario de gicaniro oro, afite y se icyotero le dio mucho cy'izahabu, incienso para ahabwa añadirlo imbavu a las nyinshi ngo ayishyire ku oraciones de gusenga todos los kw'abera santos bose kuri ku sobre el gicaniro altar de cy'izahabu oro que kiri estaba imbere delante del trono. y'iyo ntebe. Y de la mano del ángel subió a umwotsi la w'umubavu presencia de uva mu Dios kuboko el humo del k'umumarayika incienso con ufundukana las no gusenga oraciones de los kw'abera santos. imbere y'Imana. Y el ángel tomó el umumarayika ajyana incensario y icyotero lo llenó del acyuzuza fuego umuriro wo del ku altar gicaniro, y lo arrojó a la tierra, y ashiburira hubo mu isi, truenos y habaho voces imituragaro y n'amajwi relámpagos n'imiravyo y un no terremoto. gutigita ku isi na Ahí al nyamugigima. final de terremoto escribe Apocalipsis Aho ku capítulo gutigita ku isi 14 yaranditse ko del 1 al ibyahishwe 8 na y 14 rimwe 11 kugeza del kuri 3 al 8 7. na 11 gatatu kugeza kuri 7. Y en el verso 4 dibuja una Ku estrella de murongo wa David. kane Y en el verso yaracapuye ko 5 también inyenyeri al ya lado, otra estrella de Dawidi, David. no ku murongo wa gatanu naho nyene iyindi nyenyeri ya Dawidi. Miren en la página nimurabe ku rupapuro 365 del libro de los sellos, 365 mu gitabo cy'ibimatanijwe. dice: Dios está a punto
haravuga hati imana igira icungura ibihumbi 144 bari mu gitabo cy'ubucunguzi. Yaranditse ibihumbi 144 ngo bari mu gitabo cy'ubucunguzi. Eso está bajo el sello de la redención. Biri mu kimatanijwe cy'ubucunguzi mu kimatanijwe cya gatandatu bagenzi banje. Nibyo que ha sido tan misterioso. Ni kimatanijwe cya gatandatu cyagumye ari kinyegezwa cyane. Hay tanto sobre esto que podríamos ir de Hari lugar en ibintu lugar en las ushobora escrituras. kugenda Pero turavuga mu temo kibanza ujya mu confundirlos kindi mu cuando byanditswe, les doy mucho. ariko ndatinya Y yo no ko puedo byobazazanira mantener la cosa ndabahaye como debo. byinshi kandi ntegezwa kuguma mu bintu nk'uko bitegezwa kuba bimeze. Yaranditse ko hejuru ikimatanijwe cya gatandatu bingana ikimatanijwe cy'ubucunguzi. Muvugishwa n'Imana Yesaya yarabonye ukumenwa kw'ikimatanijwe cya gatandatu kandi yarakivuze ko, kandi iki ni ingirakamaro cyane ku buryo umugambi wose w'ubucunguzi uri mu ibyo bimatanijwe. Igitabo cyose iyo kiva kikagera iracyapuye ku inyenyeri ya Dawidi. Rero mwibuke twarabonye ko Yesu yabonye ikimatanijwe, nivyo Yesu yarakibonye. Rero ubu turabona yuko n'abandi bakibonye. Twarabonye yuko byashushanijwe muri Yakobo, kuri Isirayeli, muri Egiputa. Twarabonye ikigereranyo hariya mu kubambwa k'umwami wacu. Murabona ikigereranyo, gishushanyo, ikigereranyo kuri Yakobo, no kuvuga byarashushanijwe muri Yakobo, hariya Isirayeli, muri Egiputa, igihe yarokogwa cyangwa igihe bagira barokogwe. Recuerden que esta liberación mwibuke rero uko kubohogwa cyangwa para ese kwidegemvya cumplimiento de Apocalipsis muri uko 4 gushyitswa kw'ibyahishuriwe Yohana con 4 el llamado del sube acá. mu muhamagaro waduguze hano En este tiempo, bishyitswa mu cuando la mwuzuro muri iki dispensación de la gihe, gracia igihe termina. ikiringo cy'ubuntu kirangira, O sea, el tiempo de la ni ukuvuga igihe redención, cy'ubucunguzi, que es donde nos ariho escribió nuestro aho hermano niho William mwenda tabiriyamu yatwandikiye en ko una cita mu murongo umwe que ya hemos leído Ari de we- la Biblia de Apocalipsis 10, twamaze gusoma muri Bibiliya mu byahishuriwe Yohana Verso 10 6, umurongo wa 6, que le escribe el tiempo, aho yaranditse ko no ngo sería más, escribe de redención, pero ntibigitebye en cyangwa escrito, igihe ntigigisigaye ukundi. Yaranditse ko ngo igihe cy'ubucunguzi, aha mu byo yanditse yaranditse ko ngo igihe de cy'ubucunguzi intercesión. cyo kwingingira kuvugira abantu. O sea, está más específico ahí Ni ukuvuga aho biraboneka neza mu buryo budomwe ko que el tiempo de ashyizeho ko intercesión termina igihe cyo cuando el kwingingira ángel abantu kirangira desciende del igihe cielo. marayika w'inkomeza amanuka avuye mu Toma el ijuru, título de propiedad, lo arakira abre. igitabo gihesha uburenganzira Y lo trae a la akakizingurura akakizana ku isi. Y vean cómo Rero ahí murabona ingene ngaha ocurre esa liberación, ngaho aha habera aho haba uko kurokogwa esa séptima etapa, y de esa brecha kuva mu ntambuko y'indwi no mu gihengeri. Rero mu mwuzuro hakaba kuduga mu gihe se cy'ibuye estuvo rikomeza viviendo imfuruka, en esa kuko parte del cuello abantu bariko baraba mu todavía gice perteneciente a esa cy'izosi. séptima etapa, Icyo gice nacyo kiba pero kikiri fuera cyo ya, mu ahí ntambuko en la y'indwi, parte de la brecha. ariko rero hanze y'igice cy'igihengeri. pero luego vemos esa puerta abierta en el cielo, Ariko murabona ko habeho En urugi donde rwuguriye mu Apocalipsis ijuru, aho ibyahishuriwe Yohana 4 se oye la voz humvikana diciendo, ijwi "Sube acá". rivuga riti tuguze hano. Por lo tanto, Nuko hay un rero llamado, pues hay una harabaho liberación. umuhamagaro, rero harabaho kurokogwa, ukuhabwa ukwidegemvya. Recuerden que el ministerio, Mwibuke ko uno de los ubukozi, ministerios de bumwe mu bukozi los dos olivos, es el de bw'imyelayo Moisés. ibiri ni ubwa Mose, Y como Dios es el que kandi opera kubera ko su Imana ministerio, ari ikora ubwo bukozi, lo cual lo hace el Espíritu Santo, ari byo bikorwa na Mpwemu pues él Yera. opera el ministerio que tiene que Rero operar Mpwemu Yera arakora ubukozi y que ategerezwa se gukora requiere en ese momento. buba bukenewe muri uyo mwanya. Ahora miren, en el verso 8 dice, Nimurabe "Y ku eres murongo servido para w'umunani librarlos", haravuga en el hati capítulo 3 del Éxodo, ndi mu kigabane cya gatatu mu "y eres kuvayo, servido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una Ati- buena tierra y ancha, kandi manukanye no kubarokora mbakure mu maboko y'abanyegiputa badugane mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza cyagutse gitemba amata n'ubuki, kibamwo abanyakanani n'abaheti n'abamori n'abaferisi n'abahiwi n'abayebusi. Nuko none hera gutaka kw'Abisirayeli kwanshyitseko, kandi nabonye agahazo abanyegiputa babahahaza. por tanto Nuko none ahora y te ngwino enviaré a ngutume Faraón kuri Farawo para que saques de Egipto mi ukure pueblo, abantu banje los hijos de b'Abisirayeli Israel". muri Egiputa. Entonces Moisés Mose respondió a yishura Dios, Imana "¿Quién
soy yo ati mbega ubona ndi iki para que vaya a Faraón y saque de Egipto a guhangara los hijos de kujya Israel? kwa farawo Y él no escribe al gukura lado ahí, abisirayeli soy yo. muri egiputa yaranditse ko ngo ndiwe. Y él respondió, ve, yo estaré contigo iramwishyura y dibujo itirega estrella nzoba de ndi David. kumwe nawe acapura ku inyenyeri Y ya entonces dawidi será por señal de que yo kandi te he enviado. iki nicyo Cuando kizokubera haya ikimenya sacado de amenya ko ari Egipto jewe el pueblo, nagutumye serviréis a nibamara Dios gukura ubwo sobre este bwoko muri monte. egiputa kuri uyu Escribe ahí, musozi Sinaí. nyene niho muzonsabira yaranditse ko ngo Sinayi. Dijo Moisés a Dios, Mose he aquí que abazimana llevo yo los hijos de Israel ati y ninashika les ku digo, bisirayeli el nkababarira Dios de vuestros padres imana me ha ya ba enviado a sogokuruza vosotros. Si yabantumye ellos me ko preguntaren bakambaza cuál es su bati nombre, yitwa ¿qué nde les responderé? nzobishyura iki. Y respondió Dios a Moisés, Imana yishura yo Mose soy el que soy. iti nduwo Y ndiwe dijo, kandi así dirás a los itukwa be hijos de ari Israel, kuzobwira yo abisirayeli soy, uti me ndiho envió a vosotros. yabantumye ko. Y él escribe al lado. Aha yaranditse ko ku ruhande soy. ngo ndiho ndiwe. Ahora, miren, el yo soy Rero murabona ndiho canke coloca, ndiwe mwebwe la parte, no sé si aquí está sinzi ko ngaha hariho kamera más iriki acá. sinzi ko iri ngaha Colocarlo un poquito más arriba. mutegerezwa kumera nk'abayirabisha haruguru gatoya. Lo estoy escribiendo solamente una parte. Ndiko ndandika agace gusa Tiene un k'ivyo lugar. we yanditse mu kibanza kimwe. Vean, Murabona y el yo seré, kandi que sería el eterno presente, nzoba ari byo vyoba ari uhoraho ahari, que sería el ser. ni O ukuvuga sea, ngo este sería el ser. aha hoba ari ngo uko haba uwuhari. Todo lo que Dios estaría cumpliendo ibintu con byose la liberación imana del pueblo hebreo yo de Egipto. yari gushitsa mu kurokorwa kw'ihanga ry'abaheburayo muri egiputa El nombre para liberación. byari bifitanye isano n'izina ryo kurongo kwidegembya kurokogwa, ni ukuvuga izina ryari rifitanye isano Que se n'igikorwa estaría llevando a cabo. cyari kuba kiriko kirakogwa. Ahora, luego de esto, Rero inyuma y'ivyo hay aquí, por ejemplo, un escrito hariho ngaha nk'akarorero, y un escrito aquí, aha hariho icyanditswe n'aha hariho icyanditswe, acá en esta parte abajo, aha muri iki acá gice cyo abajo, hepfo, aha hepfo, que eso pues tiene que ver con lo ibi que rero bifitanye isano estuvimos hablando allí en el hospital. n'ivyo twari ko turavugira hamwe mu bitaro Se estaría llevando a cabo ko igikorwa en cobaye su segunda venida. kiriko una kirakogwa obra mu de kuza reclamación. kwe kwa kabiri, ni igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Ahora vean que en el tiempo de Moisés hubo un libertador. Murabona ko mu gihe cya Mose habayeho umurokozi kandi harabayeho n'undi yabinjije mu gihugu O cy'isezerano. sea, allí estaba representado ni ukuvuga también hariya naho nyene tanto la primera venida harashushanyirijwe como la haba segunda ukuza venida kwa de mbere Josué. mbere Que no Josué kuza es kwa kabiri muri Joshua, Yosuwa, kandi Yosuwa ni Joshua. que es, vean, le dio Murabona el nombre, yaramwise izina, colocó el nombre en su sucesor, yashyize izina Se mu llamaba primero mu wamusubiriye mu kibanza. Oseas, Ubwa mbere yitwa Hoseya mwene y Nuni, le cambió el nombre y le puso el aramuhindurira nombre izina amwita izina de la obra que iba a hacer. ry'igikorwa O sea, correspondiente yari a la gukora, ni obra ukuvuga que ese rijyanye personaje, ese n'igikorwa instrumento uwo iba a llevar a muntu cabo. icyo gikoresho cyari gukora. Y miren, hubo un Cyane, lugar nimurabe hariho ikibanza donde él estaba leyendo aho we yariko arasoma en la escritura de mu cyanditswe Génesis cyo 45, mu itanguriro 45, en donde José aho Yosefu está allí
ya a punto de revelarse aho hari hageze ko yihishura a sus hermanos, ko yihishurira bene se. en la otra también hay no mu yindi Bibiliya naho birimwo un escrito, pero aquel lo ibyo yanditse, está bien que no se lee ahora, pero ariko miren ni esta byiza ko parte aquí, bitosomwa muri uyu mwanya. Nimuraba aka gace ngaha, en este escrito aha yarashize ko kwibi que me lo yanditse, traje, lo cargo acá para tenerlo ahí. ibyo banzaniye ababigejeje kugira ngo mbe ndabifise. Del verso, Guhera el ku verso murongo, 3, nimuraba umurongo wa gatatu, verso 1 no podía, del umurongo 45 de Génesis, wa no mbere podía 45 mu contenerse itanguriro. delante de todos Maze los Yosefu que estaban al lado ntiyabagishobora suyo, kwiyumanganya imbere y'abo bahagararanye bose, atavuga n'ijwi rirenga ati nimutaramure abantu bose. Nuko ntihagira uwundi muntu n'umwe asigarana na Yosefu igihe yibarira bene se. se dio a llorar a gritos Araturikisha ararira, y huyeron los egipcios. abanyegiputa Y oyó barabyumva, también la casa no de kwa Faraón. Farawo barabyumva. Y dijo José a sus hermanos, Yosefu abarira bene Yo se, soy Jose. aterega ni jewe Yosefu. dibujó una estrella de David allí. Aho yaciye acapura ku inyenyeri ya Y en Dawidi. esa escritura, Kandi muri iki cyanditswe, mire lo que le escribe. nimuraba No sé si ibyo ahí lo yanditse pueden ko ver sinzi ko en ngaho mushobora kubibona. esta, o la pongo un poquito más lejos. Labisha ngaha iyo o canke ndakiduze Vamos a ver. hejuru gatoya, reka turabe. Espérate un momentito, vamos a hacerlo Canke mejor. reka dufate akanya gatoya, reka tubigire Vamos a neza. colocarlo acá, Byiza reka ndabirungike tubishiremo ngaha, porque solamente le voy a kuko mostrar una parte ngira aquí ndabereka agace kamwe gusa para que vean algo acá, kugira ngo mubone ikintu lo ngaha. cual todo eso tiene Ibi byose un contenido que solamente birimwo ibintu lo sabrá ese instrumento para bizomanywa que gusa no n'iki se gikoresho pongan a usar kugira ngo el nombre, y les digo, no se pongan a conjeturar tampoco. ntibatangure byo gukoresha izina, Vaya, kandi ndababwiye nti al paso. ntimujye n'ibyo kuvugavuga urusaku, Vaya, al ibyo paso. mwibwira, ahubwo mugende ku recuerden ntambwe ku yindi, kuko Eso fue lo que el hermano mwibuke Branham, ko ibyo ari byo mwene data Branamu yabonye, y el ángel le dijo, kandi marayika yaramubwiye nombre que ati, buscabas? mbega uribuka rya zina cuando warondera soñaste de eso, igihe de ello, wagira o sea, de la visión izo de la ndoto, carpa. ni ukuvuga indoto z'iyerekwa Por lo ry'ihema. tanto, todo eso tiene que ni ver ukuri con el ibi nombre byose de Dios. bifitanye isano Pero n'izina no vayan ry'Imana, a ponerse a ariko conjeturar. ntimuce mujya mu byo Vayan al kuvugavuga paso, ibyo como les digo. mwibwira, mugendere ku Miren, ntambuko este fue escrito, nk'uko nabibabwiye. de- Murabona iki nicyo está bien cyanditswe, retirado el zoom. zoom nayishyize kure, ariko En esa biraboneka. parte donde él dice, yo soy José, Aha havuga ngo ni jewe Yosefu, yaranditse ko ngaha, YHWH. yaranditse ko ngo yehewehe. Y yo soy José, vive aún Claro. mi padre, Ni jewe que es Yosefu, esa porción ahí, aho data aracyariho. que le colocaron en ese estudio, Ni icyo gice bamushyiriye mu izi nyigisho, y todo lo que kandi él me estuvo mostrando en ibintu ese byose día, yari karanyereka kuri uwo munsi. luego lo he estado viendo, Hanyuma nagiye nza ndabibona todos estos lugares donde Dios me ha ido mostrando muri ibi bibanza byose aho Imana yagiye iranyerekera ese gran yo soy, uyu que también cuando ndiho tú lo akomeye. lees de allá Wewe hacia acá, unabisomye izquierda, uhereye derecha, hariya o uva de derecha a izquierda, ibubamfu ujya cyangwa uva Sigue iburyo siendo ujya ibubamfu, el yo soy. bibandanya kuba ari ndiho cyangwa ndiwe. Ahora recuerden que Rero mwibuke el pueblo hebreo, mwibuke ko ihanga ry'Abaheburayo basoma uhereye ibubamfu ujya iburyo, y uhereye iburyo ujya ibubamfu, en el contenido de ese yo basoma soy, uhereye iburyo ujya ibubamfu, kandi mu Que biri yo soy mwibi ndiho, como decir, ndiho tú eres, ni nk'uko bavuga ati wewe uri, son, cyangwa yo soy, ati como dice, yo soy, fulano de ndiwe tal. ndi kanaka. Ahora todo eso Rero envuelve ibyo byose ese nombre, birimwo iryo zina rihoraho, lo cual
sería la obra que aricyo se estaría llevando a cobaye cabo. igikorwa cobaye kiriko Y Dios estaría kirakorwa llevando a cabo kandi en el imana cumplimiento ikaba de la yobaye gran irikira catedral. gikorera mu guswa kw'ihema rinini katedrale. Todo sería Byose bajo su nombre nuevo. byose vyobereye mu izina ryayo rishasha. Todo sería nuevo. Byose byobaye ari Eso bishasha. está en el libro de las edades. Ibyo biri mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. Cuando todo sea nuevo. Ati igihe byose Todo nuevo. bizoba bishasha, byose bishasha. Ahora tocamos así por encimita Ibyo turabiciye ko gutyo turengana ducishagiza ko esto del nombre, lo cual ibyo vy'izina. él dice que sería tan... Yavuze ko Vamos a leer esa parte también. Allí. reka ko gace nako nyene Sería una tugasome revelación ati kuzoba ari dada guhishurirwa tan contundente, dice, gutanzwe kwemeza abantu atawo guharira atawo que no habría gukekeranya ko duda. ku buryo hatobaye Recuerden amakenga. que eso sería dado Mwibuke ko ibyo por revelación. byotanzwe biciye mu guhishurirwa. Vamos a ver si lo conseguimos. Reka turabe ko Esa partecita. twobona ko gace. En las páginas no son... Mw'iki gitabo impapuro ntizi la misma que la otra, pero si zimwe n'izo mu kindi gitabo. en la 2:32, Kuri gatatu 12 32, ahí nos habla que sería la 2:30 de ustedes. Ahí tugira nos ko habla hoba ari de ku majana abiri na mirongo ese itatu nombre niho havuga ko iryo zina amajana abiri na mirongo itatu mu ico desde gitabo la página cyanyu anterior. guhera ku rupapuro rubanzirizaho. También dice aquí que él va a dar al vencedor una byongeye piedrecita blanca. ahavuga yuko azohunesha ibuye Y ryera en kandi sobre muri ryo la atari piedra kuri un ryo nombre nuevo, el cual solamente el mu dueño ibuye conoce. izina rishasha Ve. ariryo mwene ryo ari warizi wenyene. Solamente el dueño conoce. Murabona mwene ryo wenyene. Ahora, la idea de un nombre Rero nuevo es icyiyumviro una idea cy'izina conocida. rishasha ni icyiyumviro gisanzwe Abraham kimenyerewe. fue cambiado a Aburahamu yarahinduwe Sarai, yitwa Sara, Aburahamu, Jacob a Israel, Sarayi yitwa Simón Sara, a Pedro, Yakobo yitwa y Saulo Isirayeli, a Pablo. Simoni yitwa Estos Petero, nombres trajeron un cambio y fueron Sawuli dados yitwa Pawulo. por razón Ayo del mazina cambio. yarazanye impinduka Fue solamente kandi después yazanywe de que kubw'impinduka. Abraham y Sarai Mu tuvieron sus nyuma nombres Aburahamu na cambiados Sarayi bamaze por el Señor, guhindurirwa que fueron amazina listos bakayahindurirwa n'umwami niho para recibir bari el bamaze hijo kuba prometido. biteguriye kuronka umwana En caso w'isezerano. de Jacob, Ibyabaye él kuri tenía que Yakobo vencer, we y yategetswe entonces kubanza fue llamado kunesha, príncipe. rero yaciye yitwa umwami En el caso de w'ikomangoma. Simón Byabaye y de kuri Saulo, Simoni na su Sawuli, cambio vino cuando ellos impinduka habían zabo recibido al z'amazina Señor. zabaye igihe bari Y bakiriye hoy día umwami. cada uno de kandi nosotros, n'uyu los munsi verdaderos umwe wese muri creyentes, twebwe hemos abizera tenido un b'ukuri cambio de nombre. twarahinduriwe Somos izina, cristianos. twitwa abakristo. Es un nombre que es común entre nosotros. Iryo ni izina Pero rimenyerewe algún hagati día muri tendremos twebwe, ariko otro umunsi cambio. umwe tuzohindurirwa kandi Ciertamente izina recibiremos, nta ahí gutekeranya escribe en la tuzorironka. Yaranditswe ngo mukuragwa mu un mwuzuro, nombre nuevo. tuzoronka izina rishasha Padre. irya Muy bien data. puede ser ese Ni byiza nombre. iryo zina Muy bien puede ser que ese nombre neza fue cyane nuestro nombre byoshoboka ko original iryo zina y ryabaye verdadero ari ryo zina escrito en el ryacu libro de la vida del ry'inkomoko Cordero, kandi ry'ukuri ryanditswe desde la mu gitabo fundación cy'umwagazi del mundo. w'intama Él uhereye conoce el isi nombre, pero itararemwa. nosotros no. We arazi izina Algún día, amazina yacu ariko twebwe según su buena ntituyazi. voluntad, Umunsi umwe nk'uko nosotros ubugombe bwiwe bwiza bumeze Conoceremos natwe también algún día tuzorimenya. octavo Umunsi día. kanaka yaranditswe ngo umunsi w'umunani. Miren, aquí Nimurabe ya lo ngaha encontré, es la namaze 360. kuhabona ni ku majana 360. En el
muri icyo gitabo cyanyu ni ukuvuga mu kindi ni ukuraba urupapuro rwo aribwo ahabwa hati kandi nzo kwandika aho ni mu bivuga ku gihe cya Philadelphia urupapuro rwa nyuma ku mpapuro za nyuma kandi nzomwandika ku izina ryanjye rishasha imbere y'uko hatangura igihe cya Laodikiya izina ryanjye rishasha igihe byose hazogeraho biba bishasha 3:54 mu kindi gitabo kugira ngo mube mubifise ngaho nzomwandika ku izina ryanjye rishasha izina ryanjye rishasha igihe byose hazogeraho biba bishasha rero nawe nyine azoba afise izina rishasha kandi iryo zina byongeye rizoba ari naryo zina ry'umugeni icyo iryo zina riri nta n'umwe yokubahuka ngo ajye mu byo kuvugavuga ngo arimenye uzotegereza guhishurirwa gutanzwe na mwemu gutanzwe mu buryo bw'intabanduka bwemeza ku buryo ata muntu n'umwe yogerageza kubihakana ariko nta gukekeranya we uko guhishurirwa azokurekera umunsi yifuza kwerekanira ko izina birahagije ko tumenya ko iryo zina rizoba ari igitangaza kirenze kurusha ibyo twebwe twashoboye kwiyumvira na gatoya yaranditse ko ngo byose bishasha izina rishasha ry'umwami vean lo que sigue diciendo, ahí nos detuvimos. Nimurabe ibyo rero abandanya avuga hano twari twagejeje tuca tujya kubi bya ndiho cyangwa ndiwe aquí hablando. Nimurabe rero ngaha turi dukomeje tubandanije ku rupapuro rwa 15 mu butumwa bwitwa Imana niyitangira isigura ijambo ryayo aravuga ati ntibyari bikereye iyindi siguro Yesu yaravuze ati ni jewe ndiko ndavugana nawe yaranditse ko ngo ndiwe ibyo nabyo nyene ntibyari bikeneye izindi siguro we yari yakoze igitangaza kandi ibyo byarashinga intahe ko we yari Mesiya yarashinze intahe arashingira intahe neza ivy'Imana yari yarasezeranye Mose yaravuze ati uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje Vyakozwe n'intumwa 3:22 none ibyo byabaye ibiki la vindicación de la palabra kwabaye gushingirwa intahe kw'ijambo ibyanditswe kwabaye gushingirwa intahe kw'ivyanditswe ella corrió a la ciudad y dijo umugore yarirutse mu gisagara aravuga ati nimuze muraba umuntu ambwiye ibintu byose nakoze mbega ubwo uwo niyoba ari Kristo ahora vean una cosa importante rero nimurabe ikintu ngirakamaro ari ijambo la que te muestra ariryo rikwereka cómo tú estás delante de Dios ingene wowe umeze imbere y'Imana qué tú estás haciendo icyo uriko urakora kandi abre y te dice rirakwagurira rirakugururira rikakubwira de la palabra de Dios ibintu bigwanya ijambo ry'Imana de la voluntad de Dios bigwanya ubugombe bw'Imana bigwanya ubugombe butunganye bw'Imana te jamaquea y te dice kandi rirakugumya rikakubwira ijambo rero rigatangura gukora ukavuga ati ndiko ndakora ibi bintu si byiza kandi woshobora kuvuga uti mbega ibi bintu uyu niyoba ari we umwami yasezeranye ko mukuza ko yobaye ariko arakora ibi bintu kuko mwibuke ko ibyo byarashikijwe mu buryo bw'igice mu kugaragara k'umwana w'umuntu ikimenyetso cy'inkukuma cy'umuvugishwa muri Revera William Branham aho yaje mu mbabazi mu buntu mu mbabazi kandi mu bibanza bitandukanye harashyizweho ingene uwo yari hariya
arabishije umugongo ku ihema, kuko mwibuke yuko ibyanditswe kubera ko bigira ugushyitswa kwinshi, hogeza umwanya aho haba ugushyitswa mu mwuzuro kw'icyo cyanditswe. Kandi ijambo niryo rigenda rirakora muri buri muntu. Icyo gituma mwebwe mushobora kumva intahe nyinshi z'abantu bagiye baravuga bati uyu munsi sindi uwo narinde ubwa mbere, mbega habaye iki? Ni iki cyabaye kuri abo bantu? Uwo muntu yaribonye ashushanyirijwe mu ijambo, kandi ijambo ryaramubwiye ibintu yari karakora nabi, kuko aho hari ijambo iruhande ya wa mugore ryari rizi ubuzima bwiwe. Yaramubwiye ati genda uzane uhamagara umugabo wawe aze. we yari kumuhenda akamubwira ati arafise ibyo ariko arakora, sinoshobora kujya kumuhamagara ngo ndamuzane. Ibyo nibyo benshi imbere y'ijambo bakora, aho bobaye imvuga kuri ku Mana no ku ijambo, baragerageza kuzibira gufuka ibyo bintu. Abo rero bakaba bategereje ibyo umuntu bohabwa, ariko ntibatunganye ubuzima bwabo. We yaramuhishutse atoya, nta mugabo mfise. Atubivuze neza, ubivuze ko waragize abagabo 5 n'uwo ufise n'ubu si uwawe. Rero murabona we yaribonye ashushanyirijwe mu ijambo, yibonye mu ijambo. Ni murabi icyo muri Data Branham yavuze ngaha, ko uwo mugore amaze kuba arimwo urubuto rwatoranijwe. Murabona uwo mugore ntiyavuze nk'uko bavuze ba bandi bo bavuga bati uyu nuva kuri Sekibi. Mu zindi nshuro baravuga bati ububasha bwa Beelzebuli nibwakoresha ibi bintu. Hari ijambo ririko riravugisha uwo mugore, rimubwira ibintu we yari afise mu buzima bwiwe. Rero murabona ingene ijambo ariryo rikora igikorwa mu muntu. Kandi umuntu yoshobora kuba ari mu kibanza cyakure cyane cy'umubumbe w'isa hariho hose, hakaba harashyitse inyigisho iri jambo. Aho rero uwo muntu akavuga ati rindira mwana, ndi ngaha imbere yawe, nabonye ibi bintu byose ndiko ndakora, ibi bintu si byiza. Icyo gikorwa kigatangura, iryo jambo rigatangura gukorera muri uyo muntu no kumukosora no kumweza. Rero uko kwezwa nka bimwe yandika hahandi ati ukwiyeza kwica icyifuzo cyo gucumura. Rero iryo jambo rikagenda rirakora muri uwo muntu yizeye, uwizera nk'urwo ruvyaro, urwo rubuto rw'Imana. Rero ni igikorwa Imana iriko irakorera mu iki gihe. Ni iki gitangaza kidasanzwe kurusha ikindi gitangaza cyose gikomeye? Ni ikihe gitangaza gikomeye cy'Imana iriko irakora? No kuzana ukuguhishurirwa, kandi iriko ireza abantu kugira ngo binjire mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha. Nimurabire ibyo abantu nyavuga ngaha mwene Data William. Ariko abizera bazoba bashikamye mu kwizera Kristo no mu nteguro y'Imana yose ihwanye n'iki gihe cyacu. Mu gihe ihwanye n'iki gihe cyacu ntibazokumviriza ibyo kunegura, ahubwo bazokumviriza ijambo, bazokumviriza ibyasezeraniwe iki gihe cyacu, kandi bazoba bazi ko mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema aho azoshikiriza ugukwegwa kwa gatatu, ukwizera ko
guhindurwa no kuzamurwa bazoba bazi ko kuzoza. Nihazoza ukwizera ko guhindurwa no kunyakugwa ni mwihema. Abizera Kristo bazohabwa ukwizera kugira ngo bahindurwe kandi banyakugwe ku munsi w'iherezo. Bazohishurirwa ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi. Bazoba bariko barumviriza imituragaro, bumva imituragaro ndwi. ¿Dónde estarán escuchando los 7 truenos? Ni heho bazokumviriza imituragaro ndwi ni mwihema. En el cumplimiento de la visión de la carpa. Y dicen cuando la visión de la carpa esté cumpliéndose kandi aravuga ati igihe yerekwa ry'ihema rizoba ririko, baravuga bati igihe yerekwa ry'ihema rizoba ririko rirashyitswa nzoheza nizere. Yerekwa ry'ihema ryaramaze kuba ririko rirashyitswa. Hanyuma ibyo bo bariko baraganisha ko ari byo ari bitangaza bazobibona bizoza hanyuma. Nimurindira akanya gatoya. Se prepara los escogidos de Dios con la fe de kurindira ko abatojwe b'Imana bitegura no kwizera ko kunyakugwa kugira ngo bajye mu kunyakugwa. Hanyuma rero muzobona ibyo bitangaza nk'igishinga ntahe cyerekana ko ibyariko biraba byari niko uhoraho niko umwami agize. Bazohishurirwa ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi. Bazoba bariko barumva imituragaro ndwi, ijwi rya Kristo marayika w'inkomezi ariko arabavugishiriza muri iki gihe cya nyuma, kandi ntibazoba ariko aravuga ategerezwa kuba afise igikoresho, ariko arabamenyesha ibanga rikomeye cyane mu yandi mabanga yose byatumye haba agaciro mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. Ibyo byose bihwana no gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Imbere gatoya nk'ubu butumwa nyene haravuga hati Yohana yaravuze ati wakwiye gukuzwa nanjye nkacishwa bugufi. None abantu bazokwirikira nde? N'ukwiye gukuzwa bazogumana n'uwakwiye gucishwa bugufi. Ukwiye gucishwa bugufi azonezerezwa n'uko abamwumvirije bakurikiye ubuzi inyuma yiwe. Ukuvuga ko Yohana yaranezerezwa cyane n'uko abigishwa biwe bokurikira Yesu. Benshi mu bigishwa ba Yesu bari barabaye abakurikiye Yohana umubatizi kugeza aho bamenye uwo Yohana yariko arategurira inzira. Uwo Yohana yari yaravuze ko inyuma yiwe hari kuza uwumuruta Yohana. Uwo yari yabayeho ubwa mbere kuri we, kandi uwo yari kubabatirisha muhemu yera n'umuriro. Ni ukuvuga ko hategerezwa kuba gukurikira uwubatiririsha muhemu yera n'umuriro umukuru. Uwo Yohana yariko arategurira inzira. Igikorwa cy'integuza ni ugutegura abantu kugira ngo bakire uwuzoza inyuma yiwe. Ntiboshobora kuguma bibaza yuko batazokwakira n'umwe azoza hanyuma. Bategerezwa kwakira uwuza hanyuma, ari we aba aruta integuza. We Yohana umubatizi yarabatije Yesu, arabona mpemu yera amanukiye kuri Yesu. Yarerekanywe nka Mesiya, umwami. Guhera ngaho ukabandanya yarasizwe nka Mesiya. Mu nshuro zimwe turabona ko Kristo yavuga igihe kimwe yaravuze ntihagire umuntu n'umwe mubwira ko ndi Yesu Kristo Mesiya. Bariko baramuhama, wari umwanya ugoye. Ati ntihagire n'umwe mubwira ko ndi Kristo Mesiya. Kandi byongeye yarababwiye kwiyerekwa baboneye ku musozi wo guhindurirwako. Ati ntihagire n'umwe mubwira kubwira iyerekwa ntarazuka mvuye mu bapfuye. Ni ukuvuga yuko byose bidategerezwa kubwirwa abantu bose cyane abizera. Ni byose ntibategerezwa kubibwira abandi bantu. Ni ukuvuga ngo mwebwe muronse uguhishurirwa, ni byiza yuko muguma munumye mubizigame mu mutima wanyu. Si ibyo kugenda muravugavuga ku mugaragaro, ibyo mubigumize mu mitima yanyu. Icyo gituma mwenda tabiri yamaravuga ati kuko ubonegura cyane bagahama bagatoteza igikorwa cy'Imana, kandi hazogira umwanya ho hari ikintu kizoteza ako gafyonda. Ariko no kureka kw'ivyo Imana iba ari ibikora biciye mu gikoresho. Ntabe mwebwe ntimube ari mwebwe
mugira uruhara mu gukwega ko hoza agafyondo imbere y'igihe mu gihe ibyo bitaberekeye atari byanyu, ahubwo muzigame ibintu byose Imana igenda irabahishurira mu mitima yanyu. Ni muri ibyo yavuze ngaha ati hariho ibintu biba bigenewe abizera bonyine gusa. Mariya ni akarorero, kandi Mariya ashushanya ishengero. We byose yabizigama hehe? Yabigomya ngaha mu mutima. Nuko rero hariho ibintu mu buryo bw'umwihariko ari iby'abizera gusa. Nimurabe mu butumwa bwiswe ni kubera ko bategerezwa kuba abungere, ari bo byabaye ko. Aratubwira ku rupapuro 9 abajo, 9 urupapuro y 10 rw'icyenda dice, n'urw'icumi. podemos pararnos aquí Twoshobora y guhagarara hablar acerca ngaha de Juan. tukavuga ku bijyanye na Podemos Yohana. pararnos aquí y hablar Twoshobora de Elías. guhagarara ngaha tukavuga Nadie kuri sabe de dónde Eliya. vino Elías. Nta n'umwe azi iyo Solamente Eliya lo que yavuye. saben, Icyo abantu lo que bazi saben gusa fue que él apareció nuko we en la yashyitse escena. aragaragara. Los profetas allá a través de las Abavugishwa n'Imana hariya edades, mu bihe ellos eran by'ishengero nadie, pero Dios bo ntacyo cogió bari bari, eso para ariko Imana y pasó por alto las éticas de la iglesia y yacaguye las abo enseñanzas yirengagiza ibyo mu para mashengero n'izindi nyigisho mostrar que él es Dios. kugira ngo yo yerekane ko ari Él coge Imana. algo que es Yo nada ifata para hacer ikintu algo con él. twavuga ngo ni ubusa kugira ngo igikoreshe Él ikintu. muestra su sabiduría Yo y su irerekana deidad al hacer ubwenge eso. bwayo Que él n'ubumana coge la nada mu gukora ibyo. cuando él primeramente Ifata ikintu hizo ubusa hombre. Él igihe yo yarema simplemente umuntu cogió una bola de barro yo y yafashe compuso un ibumba nombre de ella y iriremamwo escribió la umuntu, creación del cuerpo de yaranditse Adán, ko hejuru ngo kuremwa k'umubiri wa a donde era Adamu nada más que barro, pero byari compuso un ibumba hombre. gusa ariko Y yariremyemo ahora Dios umuntu. coge los nada Rero para Imana hacer los ifata algo. ikintu Y cy'ubusa mientras ikakigira seguimos ikintu pensando kanaka, que kandi somos algo, mu gihe tukibandanya entonces twibaza no ko podemos twebwe ser turi usados ikintu en la mano kanaka de Dios. gikomeye Tenemos ntitwoshobora que gukoreshwa mu olvidarnos maboko de y'Imana. todo lo que hemos Dutegerezwa conocido o aprendido. kwibagira ibyo twamenye byose cyangwa ibyo twize, Como era el gran San Pablo. nk'uko byabaye kuri El Pawulo que no akomeye. Yaranditse ngo Como era el gran Imana San Pablo. ikoresha Él umuntu dijo ari que él tuvo ubusa. que olvidarse de Yavuze todo ko lo que we había yategereje aprendido kubanza kwibagira para que inyigisho así zose pudiera ibyo yari conocer yarize byose a kugira ngo Cristo. gutyo ashobore kumenya Kristo. ¿Cuál o cómo Ni iki cyangwa es eso? ni gute ibyo bigenda? también. Niko bimeze n'uyu munsi. Todas las instrucciones, todas sus enseñanzas Inyigisho y demás zose ibyo yari yaraciyemwo obraban para lo n'ibindi peor en ellos. byazana ibintu Finalmente le bibi. negaron a él. Bara La misma kuri we instrucción que ellos habían tenido baranamwanse. para él, para Inyigisho creerle a él, ubwabo se bari tornó y se hizo más baramwigishije crítico enemigo kugira y ngo lo crucificaron. bamwizere, zatumye ¿Sabía abo usted que la umwansi kuri historia bo. se repite de vez en cuando? Mwebwe muba muzi Es un ko hecho ibyo notable. vyama Puede byisubiramo. acontecer de nuevo a Ni nuestro ikintu lado. gikomeye cyane birashobora kubera iruhande Usted dice, bundi si bushake yo iruhande hubiese yacu. vivido entonces, Wewe wovuga o sea, en ese uti tiempo, iyo nza kubaho muri kiriya bueno, gihe, ni ukuvuga hariya ahora, si kiriya usted gihe quiere saber ni byiza. ¿qué usted hubiese Nimba hecho wewe ushaka allá? kumenya ibyo wari gukorera hariya, Mire su presente estado ahora. nurabe kubu kawe mw'uyu Y mwanya. usted puede ver Wewe qué rero es lo que usted hubiese hecho urashobora allá kubona entonces, ibyo wari porque gukorera hariya, ciertamente es kuko revelado. nta gukekeranya Entrenados para creer su palabra. birahishurwa, Y entonces, ugakoresha imyimenyerezo cuando su kugira ngo palabra wizere fue ijambo vindicada ryiwe. Rero igihe ijambo ante sus propios ojos, byashingirwa intahe o sea, imbere eran y'amaso entrenados yabo, ni ukuvuga yari para yarakoreshejwe creer su palabra, imyimenyerezo estaban kugira bien ngo educados. bizere ijambo ryiwe. Yari Vamos a yarize, decir, estaban listos para reka tuvuge recibir ngo yari el cumplimiento de esa palabra. yiteguriye kwakira ugusitswa kw'iryo Y jambo. entonces cuando su palabra fue vindicada Rero ante sus igihe propios ojos, ijambo ryiwe ryashingirwa ellos intahe imbere negaron la y'amaso palabra yabo, que fue hecha vindicación. bo barahakanye ijambo Cuando Dios probó ryashingiwe lo que intahe. él haría, Igihe Imana y yerekana dijo ibyo lo que yari él haría, gukora, y akavuga probó ibyo lo yari que él haría, gukora, akabinabigaragaza, entonces se tornaron atrás y llamaron a este hombre un bahindukiye espíritu inyuma. malo. Uwo muntu Cuando él dijo bamwita que en la visión de impwemu la mbi. carpa se Igihe estaba yavuga ko predicando mu iyerekwa ry'ihema y que hariko era el lugar haravugirwa donde ubutumwa, kandi ko aricyo la iglesia kibanza novia, los escogidos, aho ishengero umugeni estarían abatoranijwe recibiendo la fe baje del bariko rapto y que los bararongera truenos ukwizera ko estarían kuzamurwa, emitiendo sus voces. imituragaro ariko irumvikanishiriza amajwi Cuando yayo. entonces viene y Imana cumple rero eso, ije igashyitsa ivyo,
Dicen, no, eso es un espíritu baravuga malo. bati oya iyo Eso ni no es así. mpemu mbi ntibimeze gutyo. Había que hacer lo que hizo Pablo. Él dice que dejó hategerezwa kuba ku byabaye kuri Pawulo. todo Avuga conocimiento yuko Pawulo y todo lo yigije aprendido. kure Dice que inyigisho lo echó a un lado. zose n'ibyo yize, bivuga yuko yabishyize ku ruhande. Un espíritu malo Bati ni que los mpemu mbi maldijo a todos ellos. Piense en lo que había acontecido. yarabavumye bose. Piense en lo que los Nimwibaze estimuló a ibyabaye, ellos. mwibaze ingene Sus byazanye muri bo entrenamientos inkabuzo. causaron que ellos no reconocieran a la Ibyo palabra bize hecha carne para byatumye su bo día. batamenya ijambo El ryambaye mismo umubiri ku munsi entrenamiento wabo. que tenían en las Imyimenyerezo nyene escuelas con los bagirira mu mejores de los mashure bigishwa dice, n'abigisha bakomakomeye. bueno, nosotros Wewe no wovuga haríamos uti, eso hoy. mwe muvuga muti twebwe Sus maestros ibyo fueron más ntitwobikora supremos uyu munsi. que los nuestros hoy. Abigisha babo bari Superior bakomeye a nuestros cyane maestros, kurusha mejor dicho. abigisha bacu b'uyu Y ellos munsi, fallaron. ariko bo Ellos no tenían byarabananiye. 996 diferentes organizaciones como las que tenemos hoy. ntibari bafise Ellos tenían amadini alrededor de atandukanye nka 99 n'ibice 99. bo hari amadini 3 gusa tugereranije n'ayahari uyu Y munsi. ninguna de las tres Bari muri ayo lo madini reconocieron. 3 nta na rimwe mwayo Eso nos ryamumenye. muestra que lo que el Ibyo hombre hace es bitwereka ko tontería para icyo Dios. umuntu akora ari ¿Ves? ubujuju ku Mana. Ahora ellos fallaron en Rero reconocerlo. bo ntibashoboye kumumenya, Ahora, y ellos harían la misma cosa de kandi nuevo. bo bokoze Y ikintu dibujan nk'icyo estrella de nyene David. bundi bushyashya aracapura inyenyeri ya Dawidi. La intención es buena, Bagabo, siempre es buena. ibyo mwifuza Y el ni hombre byiza, nunca buri cambia gihe su biba ari postura. byiza, kandi umuntu Él buri gihe nunca cambia sus ntiyigera ahinduka maneras uko mucho. ameze. Estoy hablando del hombre del Ndiko mundo. ndavuga ku muntu El wo hombre muri isi. siempre alaba a Dios, Umuntu buri gihe hombre aratazira religioso, Imana, abantu por lo que él b'abanyamadini hizo. bagatazira Y Imana siempre kubw'ibyo señalando a la Imana gente yakoze, lo que él va a buri hacer. gihe bakereka abantu Y ibyo entonces, Imana izokora, ignorando lo que él está haciendo. ariko ¿Ves? bakiyobagiza ibyo iriko irakora Eso es el muri uwo hombre. mwanya. Murabona Él es hecho uko de niko esa manera. umuntu ameze, Él yaremwe siempre ha gutyo. sido de esa manera. We buri gihe yamye aba Y ameze ustedes, gutyo. lectores de la Biblia, en Mwebwe esta murasoma noche kahise saben muri Bibiliya que muri iri esto joro, es de acuerdo mwebwe a la musoma palabra. ibyo muri Bibiliya Correcto. muri iri joro murazi ko ibyo Ellos bihwanye siempre n'ijambo. alaban a Dios por lo Nibyo que él ha hecho, abantu buri gihe baratazira diciendo Imana lo que él kubw'ibyo hará, yakoze, bakavuga ignorando lo n'ibyo que él está izokora, ariko ntibamenye Eso es ibyo solo iriko irakora una muri uwo costumbre mwanya. del hombre. Ako niko La kamere, razón por la niko cual kamenyero ellos hicieron k'umuntu. esto, Icyatumye maestros, en mi bo opinión. bakora biriya canke Ahora, abigisha ellos nk'uko habían ndavyibaza, interpretado la palabra, bo porque bari ellos bazi creían gutangira en el insigura Mesías ijambo, que kuko bo venía. bari bizeye Todo ko Israel Mesiya creía azoza. eso. Isirayeli Y yose hasta yari lo creen ibyizeye, ellos hoy día. mbere n'uno munsi Pero la razón por la barabyizeye, cual ellos no lo reconocieron ariko a él, igituma bo el batamumenye, mensaje no estaba de acuerdo a sus ubutumwa creencias ntibwari eclesiásticas. buhwanye n'ibyizerwa byabo byo muri ekleziya Ellos, sus interpretaciones by'amadini, que bo ellos insiguro tenían de la zabo palabra, bari bafise uko el Mesías basigura nunca ijambo. se manifestó el Mesiya mismo de la manera que namba ellos ubwiwe interpretaron ntiyigeze que él lo yigaragaza haría. nk'uko bo bari babitangiye Así que- insiguro ko azobikora. Y entonces ellos Rero no lo reconocieron bo ntibamumenye, porque no se ajustó kuko a sus interpretaciones. ntibyahwanye n'insiguro Como zabo. he dicho anteriormente y Nk'uko digo de mperuka nuevo, kubivuga kandi ndabivuze Dios bundi no bushyashya, necesita a nadie Imana para ntikenera que umuntu interprete su n'umwe palabra. ngo atangire Él insiguro es su- ijambo él es su ryayo. propio Yo niyo intérprete. musiguzi niyo itangira La insiguro ijambo ryayo. interpretación de la palabra es el Insiguro cumplimiento y'ijambo de esa palabra, niho de esa gukizwa profecía. kw'iryo jambo kubwo buvugishwa. Y vamos a detenernos ahí Reka rero tugeze ngaha en este tema. muri Nuevas de iki gran kigwa gozo cyitwa ngo para amakuru la y'umunezero primera mwinshi y segunda kuza venida kwa de mbere Cristo. no kwa kabiri kwa Kristo. Ha sido para mí un privilegio Kuri poder jewe ribaye ihigwe traer esta kubazanira parte iki gice bajo este tema. muri iki kigwa Nuevas de gran cyiswe gozo ngo para la primera amakuru y y'umunezero segunda mwinshi venida de kuza kwa Cristo, mbere no kwa kabiri kwa lo Kristo. cual Dios nos ha llevado por diferentes lugares. aha Imana yadukishije Así, mu bibanza bitandukanye, en nk'uko Pequeño viaje mu rugendo en rugufiya donde hemos visto aho hasta tubonye algo del nombre allí, kugeza no ku kintu kijyanye n'izina, a medida que vamos ari byo uko llegando a esa etapa tuzogenda turasika mu iyo ntambuko, en donde todo será conocido y aho sería byose claro bizomenyekana biboneke por bifoboye revelación. biciye mu guhishurirwa. Será algo, dice, Kandi tan contundente yaravuze ati kizoba ari ikintu cyemeza que atawogihakana, no habrá lugar a duda. cyumvikana ku buryo hatobaho en pie. ibyo gukekeranya.
Y dejamos así reka duhaguruke rero muri aka kanya inmediatamente con nosotros dusigarane a nuestro apreciado n'uwo hermano y twishimira amigo, mwene data inshuti yacu el Dr. Dr. William William Soto Soto Santiago. Santiago